Reka subire ndabaye ikaze mwese shiti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa kuri chaîne yanyu reno yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakura amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Ndabaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho ko mu rurimi rw'ikirundi. Reka romba kengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru abazendutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mu gateka kazi na muntu, makungu ya kure ndetse n'andi yose aba ariko aravugwa ijya nino. Reka romba ikaze mu makuru yacu y'iki gitondo, akaba ari amakuru azindutse avugwa na cyane mu gisata ca politiki, aho tugiye guhera ku biriko biravugwa ku uwahoze aramutswe umugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa. Amakuru azindutse ku rubuga nuko kuri ubu Honorable Agathon Rwasa yamaze kurenguswa mu gipolisi, aho rero ariko aragizwa gushaka kugandaguza umukuru w'igihugu, ndetse ngo akaba ariko aranabwira abanyagihugu ngo gutanguza imyigaragambyo. Mu gihe kandi Agathon Rwasa yahoze aramutswe umugambwe CNL, gusa akavuga ko uyu mugambwe yawambuwe bivanye nuko ngo atariko arumvikana n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, ndetse ngo yase no kugendera ku vyiyumviro by'umugambwe uri ku butegetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye niwe adomwa ko urutoke uko ari we yagize uruhara mu gutuma umugambwe wa CNL Honorable Agathon Rwasa awamburwa. Mu gihe kandi mu minsi yaheze ubwo habaga amatora y'abashinga amateka ndetse na nkengo z'amateka, uyu Honorable Agathon Rwasa kandi nabo muramuzi ko yahoze mu bashinga amateka, gusa baciye bamuvanamwo, ariko yari yamirije ibyavuye mu matora, akavuga ko ari amatora yaranzwe no gusoma, ndetse akanavuga ko atari amatora ahubwo ngo yari ikinamico ya CNDD-FDD yakiniraga mu Barundi. Si we wenyene kandi abihuriza ko n'abandi bose batavuga rumwe n'ubutegetsi, bakavuga ko umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD uba waratsinze amatora, ngo atari uko yatsinze ari ubwo wagize ubusuma. Ayo majambo yose rero yakomeje ababaza umukuru w'igihugu, ariko akama yirorerera akamwihorera. Kuri ubu rero Honorable Agathon Rwasa ivyiwe biraheze, inyamiramabi ziramujanye, ararengukijwe kandi aciye ajanwa n'iperereza. Amakuru rero kuri ubu ngubu adushikiye nuko yoba agiye gupfungwa, akaba rero ariko aragiriza kuba ariko aragambanira igihugu, akaba ari nawe ariko arafatwa nk'umwasi w'Abarundi kubera ko ngo nawe ari mu bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Naho rero mu Ruyigi hoho abasambuye imva baciriwe ibihano bikomeye n'ubutungane. Mu karere ka Ruyigi mu ntara ya Buhumuza ubuseruko bw'u Burundi, ubutungane bwahanye bikomeye abasambuye imva. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, sentare nkuru ya Ruyigi yarahanishije mu rubanza rw'ikibira ko Filimine Nduwayo, Egide Sibomana ndetse na Salvatore Ndundaye igihano cyo gufungwa imyaka 10 bagirizwa gusambura imva zo mw'itongo ry'abapfuye ry'Ingarama rigifungubwamo abantu muri komine ya Ruyigi. Abo bagabo kandi uko ari batatu bari bahagaritswe bafatanywe itonga mu gihe bariko baramena imisaraba y'ivyuma iri kumva zaheruka gukoreshwa. Muri urwo rubanza kandi Desire Kwizera ndetse na Innocent Habonimana bakekwa ko icaha cyo kugurisha ibikoresho byibwe mw'itongo ry'abapfuye bararengukijwe nabo. Uwa mbere yagiriwe n'icaha acirirwa umunyororo w'imyaka 10 ndetse n'ihadabu ibihumbi 50 by'amarundi. Wa kabiri we yarejejwe kubivanye nuko habuze ibyagiriji bikwiye. Abo bantu bahagaritswe kandi inyuma y'imyidogo myinshi y'abanyagihugu bo mu kigwati c'amahoro ca Ngarama biyamiriza isamurwa n'izurwa ry'abapfuye muri iryo tongo ry'abapfuye. Bafashijwe n'igipolisi, abo banyagihugu baratunganije ibikorwa byo gukizura ijoro bituma bafata itonga
bafatana itonga abo bagabo batatu. Mu gihe bariko barumvirizwa abo bakekwa ko icaha baremeye icaha, baca banavuga abakiriya babo bahora babagurira ivyo vyuma, harimwo ndetse na Desire Kwizera nk'uwahora agura cane ivyo vyuma vyibwe, ariko kandi nta cemezo na kimwe cerekanye kuri ivyo yagirizwa. Urubanza ruheze, abanyagihugu b'Ingarama barashimye igipolisi ndetse n'ingingo ya sentare, bakizera bizeye ko izosambura ako kagwi k'intumva. Severe Ndakazi, umunyamabanga ntayegayezwa wa komine Ruyigi, nawe arashima urwo rubanza, akaba yasabye ko ho kwitabwaho ibikorwa vy'iterambere aho kuja mu bikorwa vy'ibintazi bihushanye n'umuco ndetse n'akaranga vy'Uburundi. Naho mu Burundi indero yoba igeze habi. Kuwa 29 Mukakaro uyu mwaka, hagati y'imishahara mito mito, ukubaho mu bukene budahera, abigisha bo mu mashuri mato mato ndetse n'ayisumbuye bariko barahunga Burundi. Sendika y'abigisha bo mu Burundi CNEB iratabaza. Igisata c'indero mu Burundi kiri mu ntambamye zitavugwa ko ariko zikomeye. Ubwa Ferdinand Nzeyimana aserukira imbere y'amategeko sendika, igitigiri c'abigisha bava mu gihugu kiguma ciyongera baja kurondera ubuzi bwiza. Ico gikora ku mashure mato mato n'ayisumbuye, bigatuma igisata c'indero kiyogoyagoya narirya kitari cifashe neza. Abigisha bategerezwa gukorera igihugu vyemezwa na Nzeyimana, ariko akemeza ko ivyo basaba bifise ishingiro. Asaba leta umukoresha mukuru gushira mu ngiro ivyo yiyemeje, ndetse no mu gufasha umwigisha kugira ngo agakore agororokewe, yongererwe kandi n'agahembo. Iduga ry'ibiciro vy'ivyankenerwa, ibiciro vy'amazu vyabaye umurengera, ndetse n'ikena ridahera ry'ibitoro bituma ubuzima bwa misi yose bugorana gusumbya. Haraheze amezi hafi 56 iryo bura ry'ibitoro rituma batanashika ku mashure bakorerako. SNEB isaba ko imishahara yosubirwamo hisunzwe uko ubuzima buzimbye muri iki gihe. Umwuga wo kwigisha wataye agaciro ndetse unatakaza n'inguvu. Keretse ingorane z'amafaranga, abigisha biyumva ko batagihabwa agaciro mu gikorwa cabo mu kibano. Kubura ibikoresho mfashanyigisho, kubura kandi ubufasha bw'inzego, ndetse n'ubuzima bugoye gukoreramwo cane cane hagati mu gihugu, bituma kudebukirwa kubwa benshi ngo kwigisha ntibikiri umuhamagaro, ahubwo ni umutwaro. Uburaro abigisha 1200 bagiye badasubije ingurane yabo. Ikigega kijejwe guha uburaro abigisha FRE naco nyene kiratabaza. Umwe mu bakirongoye amenyesha ko hafi abigisha 1200 bahawe ingurane yo kubaka amazu yabo bavuye mu gihugu batayishuye. Ivyo kandi ngo birahabangamiye cane uwo mugambi, kandi ngo bituma icizere kubigisha kiguma kigabanuka mu nzego zifata mu mugongo. Abenshi mu bigisha b'Abarundi bahungira mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Kenya canke Tanzania, aho bahembwa neza kandi n'amahirwe yo kuronka akazi akaba yiyongera cane. Mu Rwanda hari uwo twagiyaze atubwira ko mu Rwanda bamuhemba 3 ayo yahora ahembwa mu Burundi, kandi ngo agahabwa
akaba yubahwa mu kazi ka misi yose, niko bivugwa umwe mu bahoze bakorera ku ishure rimwe ryo mu ntara ya Gitega, ubu akorera mu gihugu c'u Rwanda ku mugwa mukuru w'u Rwanda. Kubw'amasoko mu masendika, uwo murindi icabwenge ngo zigendako urashobora gutuma akanovera k'indero kazorakara mu mashure ya leta mu Burundi, hari ndetse n'ahasanzwe ibitigiri ivyinshi nk'uko abanyagihugu babishikiriza. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru ko turabashikiriza aya kanya tuyasozere ngaha, dusubire mu kanya makuru araza kubagiza uko gusa mu rwego vyenda suivre partage ndetse na s'abonner tujye tubana makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Reka mbashimire rero kandi mbahe kaze mu makuru yacu twari ko tubashikiriza aya kanya tuyasozere ngaha, dusubire mu makuru araza kubagiza uko mu saha ikurikira. Namakuru rero mushikirizwa kusanganisha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV, murisha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza.